ndaziri mu kwica umusoda mu Burundi umubonye aratera ikigongwe ariko kwifuza no kumubona. Izo nda zigeramiye abo basirikare b'u Burundi bari Baraka muri Kivu yo mu bumanuko ziterwa n'umwanda ukabije. Amezi 7 araheze bataronswa amafaranga 50 y'amadolari bahabwa buri kwezi kugira bagire utwo bikenuramwo harimo n'agasabuni ko kumesa. Twinjiye tuzi yuko umusoda aronka buri kwezi $50 yo kwikenuza kugira ngo agahuzu ko munsi ko tuba dukenewe isogisi no kuzarimosha n'agasabuni mu gizo biheruka kuboneka mu kwindwi umwaka uheze. Umwambaro umwe bakuye i Burundi bamwe muri 2023 abandi muri 2024 niwo bacambaye n'uyu munsi muri 2026. Ishusho y'umusoda w'u Burundi aho ikongo iteye isoni ubabonye ngo ashoka yibaza ko ari abo mu mihari igwana nashobora kwiyumvira ko ari ingabo z'igihugu ziri mu gikorwa zarungitswemwo n'igihugu. Nk'abantu baje muri 2024 na 2022 basigaye no muri Kongo umuntu yambaye impuzu yavuye kumeshe muri Seyomaha ari zishasha no kuvuga kugeza ino saha n'iterasoni. Umwambaro twe twambara usanga ari ibintu no gusaba bidasa kuko tweko umusoda asigaye yambaye ibintu ari muba nabone kubwisoni barabiba kamara marubu uzambaye bakubwira ati guma muri korutire ahandi badutijije n'abakongomani bose batura bakatwenga bakavuga ati n'abasoda b'igihugu cyangwa. Abo basirikare basaba rero kuronswa ayo mafaranga bita y'agasabuni kugira bikenure mu byo bakeneye, bakanasaba imyambaro yindi harimwo n'ibibarinda imbeho kuko bagwanira mu mashamba kanye cane. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General Gaspard Baratuza yatumenyesheje ko ayo mafaranga y'agasabuni abo basirikare bagiye kuyaronswa vuba ko bariko barabitegura. Ku kibazo c'imyambaro ishaje General Baratuza yahakanye ko atamusirikare w'umurundi boreka ngo yambare canka se nabo mu migwi igwana ngo babatwara iyo bari baravyitwararika, nayo ko basaba kugomborwa kuko bamaze igihe kirekire ku rugamba bakaba barushe. General Gaspard Baratuza yatwishuye ko ukugombora atari igikorwa kiraba abasirikare kandi ngo nta musoda afise ivyo ariko arakora. Abaza bene ico kibazo